Ni gute ikibi kikurimo ushaka kugishira no ku mwana wanje? Ushaka kunyengisha umwana wanje? Nabyo nakoze. Ushaka ambone nabi? Utumye umwana w'iwanje ze kuntuka. Ushaka gute? Ushaka kunyengisha umwana w'iwanje? Ribi rya mbere ni rya nyuma. Ndasubi rya nyuma kuja kubyira umwana wanje umushiyemo politike mbi kugira ngo anyahe. Nimba ushaka gukinisha ubuzima bwawe Angeli, nimba wanse ubuzima bwawe, ribi rya mbere ni rya nyuma uja kunyangisha umwana w'iwanje. Ujye wagaciro kuri jewe. Yasoni. Yakwice. Ushaka kuntwara mu mbima jewe. Ushaka kuntwara mu mbima? Ushaka kuntwara mu mbima? Angeli, nimba udashaka kunkwegera muri ubu buzima, jya kure y'iwanje. Ikigira kabiri. Nyumviriza tu, ikigira kabiri. Ku mwana w'iwanje ntupime. Ngasubira kumva aje ambwira amajambo adasiguritse, nzokwica. Nzokwica! Hari ku muhingamo igihe cy'isaha 10 izuba ririko rirarenga. Zari tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2007. Iyo ni tariki nazigera nibagira mu mutwe wanje kuko ariyo tariki mama wacu yapfiriyeho, yishwe n'umukobwa yitwa Jennifer. Ndibuka uwo munsi niho narindi nariko ndakora udukorwa tw'umuhira. Numva mama hari umuntu bariko baratonganira mu nzu. Uwo mukobwa yitwa Jennifer yari umuhabara wa papa. Yari yaje kuraba papa ariko aca asanga mama. Jennifer yashwanye na mama amwirata ko bwiza afise, amubwira ko bwiza bwiwe aribwo bwageze igikoresho ciwe papa wacu. Yamubwiye amajambo akomeye cyane ku buryo na jewe hano narindi ntumviye akagongwe mama wanje. Yamubwiye ko impamvu papa amuca inyuma ariko hari ibintu byinshi mama wanje adashobora gukorera papa, ariko Jennifer we washobora kubimukorera. Ayo majambo mama yaramuriye, mama yaramubabaje, nkuko buri muntu wese ijambo ryose rikoze ku mutima wiwe rigomba kumubabaza. Mama byamwase mu nda asimbira kuri Jennifer, batangura kugwana. Baragwana ariko birangira Jennifer yishe mama. Anje, ese koko Anje ibintu bizoherera hehe? Anje gukubitwa, gutukwa buri munsi byabaye umugenzo. Anje bizogarukira hehe? Ko mbona byabaye mu mibereho yawe. Nigeze kukubwira ijambo rivuga ko buri kintu cyose kiba kubw'impamvu. Ngenda kubwira ijambo rivuga gutya
buri kintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo. Nivyo ibyo ubona koko kurira gukubitwa bishobora kuba ari nk'umugenzo kuri twebwe, ariko ndizera neza ko hashobora kuba n'umugenzo wo kuryoherwa kuri twebwe. Ibi bizohera tubeho twishimye, tunibagire yuko twigeze no kubabara, kubera ko mu ijuru hari Imana. Buriya nta mvura igwa idahita, yohera mu gitondo igwa ariko amaherezo irahita. Ntabwo bikubereye gushavura sibyo? Twenga mwana wanje, ubundi mba nkeneye kuba wishimye. Hanyuma urakoze, ntukongere kujya urambaza ibibazo nk'ivyo imbere y'umwana. Reka kuba wigereranya na Greta. Greta ni umwana, umutima we uracoroshe. Kumbaza ibibazo nk'ivyo nanje ubwanje ari igihe vyakunikontorora, ko nanje ndi umuntu nambaye umubiri. Birashoboka ko ushobora kumbaza ikibazo nk'ivyo bikanga ko nifata, ariko si uko mba nkeneye kugaragaza amarira imbere y'umwana wanje. Narakubwiye ngo wowe na Greta ni mwe mwenyine nkomezi ifise muri runo rugo. Rero sinkeneye kubereka ko ndi umunyantege imbere yanyu, kandi sinkeneye kureka umwana wanje ko atambaraga mfise imbere yiwe. Ngaho reka kudumbaza ibibazo nk'ivyo imbere y'umwana wanje. Anje, n'ubundi vy'ukuri avuga yuko ntokubwira Greta yumva canke abona. Anje vyose arabizi, kuko ibibera ngaha vyose arabibona, kandi avyumvise amatwi yiwe abiri. Anje nk'ubu wowe wari ugiye, wari upfuye, anje niwe mfashije kugutabara. Ese noca ndeka kuvuga yumva gute? Ese we nubona ko umwana wawe agahinda akagira? Ntabwo nari mpfuye nk'uko vyibata. Subundi uribaza nk'umupfuye. Wowe na Greta muba ndabasize. Buri muvyeyi wese ndibaza neza ko atokwemera kuva muri uwo mubiri. Aragwana gushika ku mukaba wanyu, agwana n'ubuzima, kubera ko abazi ko umwana wataha arigeze. Rero ntabwo nari mpfuye nk'uko uri kuvyibaza. Greta mwana wanje, ntabwo mama yarapfuye. Nkumva ivyo Tantine avuga sivyo? Abandi karaga kino ka mama. Nashaka kuraba ingene unkunda, kandi nabibonye. Ndakunda mwana wanje. Nibaza ko ivyo ndakubwiye uvyumvise. Navyumvise. Hari biba bidakenewe sivyo? Twari tukira abana bato, twasanze mama ataracikana. Mama yakoze mu mpuzu, mu fundo ry'umutamana yari yambaye, akurayo amafaranga 1,100. Blenda, 1,100. Ayo mafaranga yaduhaye kugira ngo adufashe mu guhunga, kubera ko yarazi neza ko atawundi muntu ashobora kudufasha. Mama niwe muntu twari dufise twitaho. Mama niwe muntu yatuba hafi. Mama niwe muntu yatugirira impuhwe. Ayo mafaranga amaze kuyaduha, twari tuzi ko ariyo tugomba dukoreshe mu guhunga. Ariko uwo mukobwa Jennifer yarayatwatse, aduhenda ngo agomba twongerereze. Ariko ese byose byari ikinyoma. Yashaka kugura amayinite kugira ngo telefone papa bivuganire.
Brenda, wumve neza ko ingorane zose zatubayeko, ibibazo byose twahuye nabyo, uguhonya k'umuryango wacu, byose wumve yuko byavuye kuri uwo mwana w'umukobwa. Ikibabaje gusumba ibindi, icyababaje cyane cyane, imagine n'uwo mubyeyi papa twari dusigaranye tuzi basi ko ari wazisubirako arondera abana biwe bafasha, nawe yarapfuye apfa yiyahuye bivuye kuri uwo mukobwa Jewe. Brenda, kuva ico gihe naciye ndahira ndaca akarongo ko nazina umukobwa nzigera mbabarira canke ngongirira impuhwe n'umunsi umwe. Niyo mpamvu ubona buri kimwe cyose ndiko ndakora uyu munsi ndagikora mfise impamvu, kuko narakomerekejwe cyane, umutima wanje warakomeretse uvyumva. Sister, mbabarire cyane, mbabarire kuba nashoboye kukubwira iyi muri uyu buzima bwacu. Ni by'ukuri byinshi nakoze cyangwa nkiriko ndakora ndabizi birakubabaza cyane, ndabizi uyu munsi mfise iyindi imaje kuri wowe, umbona nk'inyamaswa, ariko byose ndabikora mfise impamvu nayo niyo yonyine, iyo niyo mpamvu yonyine iri gutuma ngora ibi bintu. Aho mbabarire kandi ntabyo narinzi, kumbe bige byose bikoranye agahinda. Mbabarire cyane, numvise niyanse kuba nanje ndi umukobwa. ko mbona umengo muri mu gahinda. Oya, Byiza. Mutama wanje avaze uno munsi ku mugoroba, ndifuza ko niyashika muri iyi nzu atakintu na kimwe muza gukora kimwereka ko ari umubano mubi, so kuko ivyo ntihakagira umuntu atinyuka kubikora. Turabonana, azoza ngamara iminsi 3. Muri iyo minsi 3 nta kosa na rimwe nkeneye ngaha muri iyi nzu. Nkeneye ko iyi nzu imera nka paradiso. Reka nsubiremo kandi, nkeneye ko muri iyo minsi hatagira umuntu n'umwe yereka Mutama ko muri iyi nzu hari umubano mubi. Kwanza na kare hari umubano mwiza, nitubanye neza. Hari umuntu tubanye nabi muri ino nzu? nta n'umwe mugabo wanje. Urakoze. Akazi keza mugabo wanje. Bye, Papa. Bye, mafi. Sogagiye koza mwana wanje. Ino nzu igiye kuba mu munezero nk'uko yabipfutse. Kabisa ntiyabeshe. Kuko umupapa agiye koza. Tata wako wanje n'umwana mwiza rwose cyane pe. Nta kibuzo wamwumvako, nta jambo ribe wamwumvako. Muriwe mu kanwa kiwe have amajambo meza, amajambo ahumuriza. Nuzo kumva ariko arakujya akagura cyangwa akubwire nabi. Ndinze ngera nagreta hageze. Hari umunsi wigeze wumva sogakuru akubwira nabi? Kako inzu igiye kuba paradizo nk'uko yabipfutse Papa Greta. Tubuze tugiye kwishima gatoya. Niyo mpamvu nakubwiye kare habaye igihe cyo kurya akabona igihe cyo kuryoherwa, igihe cyo kuryoherwa cyacu kirageze. Mwese mugiye kuba mwishimye.
Okay, ishuri nyine sha nanjye nyine naratunguwe uko watanganye niko nanjye byantangaje nyine ujya musore nyine yarankiniyeho na pe uzi amagambo yambwiye ariko nta kibazo sha kidahura n'imisozi. Roxanne nuko komeza kwihangana kuko nanjye ntaje narenze pe ahubwo ujya munsi nanjye naguye mu mazi urumva jewe iminsi twari dukundanye na Mr. Kane nta n'umunsi n'umwe naho natura telefone yewe nari bwigere mbona yandikiranira n'abantu nk'abakobwa wowe yaranyereka neza ko ari ikintu kizira iwiwe kuvugana n'undi mukobwa atari jewe. Sha Benita sha nanjye sinanzi kuriya musore Mr. Kane yarameze kuriya habe na gato pe ariko ikidahura n'imisozi. Nanje umva nanje nivyo vyantunguye numva umenga isi yose imereye ko maze kukubona wowe uri hajya uri kuravuga amajambo nkariya uri untera gahinda urumva nije numvise agahinda mu mutima wanje ndiyumvira eske ubu ni Mr. Kane ariko akora ibintu nk'ibi. Sha Benita Mr. Kane yarambabaje sinarinzi ko ameze kuriya. Ya urumva nta n'ikindi kintu cyo gukora atari uko tukwihangana jewe hagiye yagombye kunteranya nawe sinahinda kuzi nawe ntiwaronze ariko maze kubona umukobwa mugenzanje ababajwe kurya nanje sinari kushanda bigumamo urumva ko nanje nari kuba nafise umutima nk'wabandi bafise naciye nkora uko bishoboka kose kugira ngo twicarane inimero naremeye mvuga ati mana yanje nimba nyene uri imana koko ndonke inimero y'umukobwa kuko nari numva jewe umutima wanje wari urushe cyane. Sha Benita ujya musore Mr. Kane uko asa n'uko agaragara bitandukanye n'uko ameze pe biratandukanye cyane. uwo mubona ariko aratambuka mu ibarabara sha wagira ngo ni intama kumbe nibingira inyamaswa igisimba nta mpamvu yo kongera kugarukana ibyabaye ariko mbabazi yarambabaje bihagije. Erega jewe nawe sitwe turi babi umubi ni Mr. Kane niwe yagombye kudukinisha niwe yagombye kandi ukuntu namubonye ujya munsi n'ukuri n'ubu sindemera neza si bose nibyo ariko ko bizera nabonye umenga biciye bimbana bike cyane muri jewe. Okay, amarira naririye Mr. Kane ntabwo ndayicuza pe kuko naririye uwo nakunda. Parisana Pole na jina ihangane nawe ukomeze kuyihangana nubwo bigoye kwakira ku muntu ukunda. Je warabonye ko nari sohotse muri chambre kiriya gihe ariko nyine nta kundi nari kugira ko byari byamaze kuba kandi bikaba ku muntu nakunda nizera neza nizera ko kana tushobora kumemukira bigenze hariya. Jewe no gushingira naye nkakubwira kuva ntangoye kumenyana na Mr. Kane nta muhungu nomwe Roxanne uvyumve neza ko umuhungu wese yanyandikira message canke ya telefone naca ndabimenyesha Mr. Kane. Yego wowe ubona ugera umuntu atari nyamaswa kweri ni nyamaswa imwe yibereye aho umuravyo noneho ntiwo kwibaza ko Mr. Kane ari umuhemu bigeze hariya. Jewe nkimubona navuga ati yego vraiment ndavuye kuri bogari nziza nukuri ngiye naba mu rukundo amajambo yiwe yonye n'ukuntu asosa ukuntu avuga ukuntu akuyagisha neza ukuntu abibamwe neza uravuga ati vama uyu mwana afise urukundo. ariko ivyo mbonesha n'amaso yanje atihanuye ngo ahibe inzira mbi arimo
byamera nimero kujya muhungu bizomurangirana nabi. Okay. Twamukubije mu kiyago cyacu. Ujya nta mpamvu yo kumugaruka ko cyane. Icy'ingenzi ni uko yaduhuje tuba inshuti. Nta mpamvu yo kuguma tumukomeza mu kanwa. Ndumva tumwibagira. Tugakomeza ubuzima bwacu. Sawa reka tubigezaho. Jose siri ko ubugenzi bwacu butazohagarara ngo ni kubera ngo ibinyere gaje twaje tuba abagenzi nyene nako aje kibaye nyene usanga gifite impamvu twaje tunahura nawe turamenyana kumbe tunamenyanye reka tuzokwigumira turabagenzi mbere we nyene yaje bibone bimubabaje binamumara madidija ndazi bizomuhiciko sawa gira umunsi mwiza. Ok. Merci. Ndagushimiye cyane. Umunsi mwiza. Yeah. Sawa. Bye.